ibimejeje kuvuga ngaha abaye yo dufasha Petero Karaveri Nahimana akaja gusemerera nubu kumbure ashobora kuca mari nimero byose ndayimurungikire byose byo yibagiye ko byo bitari byo abaze abanywanyi biyo baraho hantu hanyuma adufashe gusemerera ariko ngira dushobora no kumurenganya hari ivyo nibaza ko atonashobora kumbure kwera atari mu butegetsi ariko ico yavuze nibaza ko kirico nuko abari mu gihugu batabibona cyo kimwe iyo batakwera ko amakuru bene amakuru udasanga ariko barayaronka yose abanyagihugu kenshi n'imiryango myinshi tuvugana cyangwa abantu babuze ababo tuvugana bakavuga bati eterega uri Bujumbura ntumenya ko ari ikintu kiriko kiraba umuntu wese aratonda ku kazi kiwe nta na kimwe abazi umuntu bagiye bakayora Ingozi uri Bujumbura ntabimenya buke bakayora uwundi Imwaro uri mu Rutana ntabimenya uwafatiye Igitega mu Cibitoke yatonze ku kazi abona umenga ni impore kubera rero ko kuntu bigenda biba mu kinyegero mu bice bitandukanye akaba atamaradio akibivuga ari mu gihugu hari byinshi abanyagihugu batamenya mbere bakabona umengo n'ubuzima busanzwe nta biriko biraba nkuko nabahaye akarorero kujya mu yatwara umuyobozi w'ishure yafashwe urumva hari abantu bavuga ati iki ni icaha ari kandi turamufashe turamufunze ariko misi yose hama hariho ico novuga inguvu inyuma zituma nibaza ayo mabi adahanwa ayo mabi abandanya akorerwa abarundi kazi mu gihugu cacu c'u Burundi. Ivyo vyose kumwe n'ibindi vyose turaza kuvyumviriza idonido muri ano makuru twabatunganirije. Sangwa ikaze banywanyi bacu mukunda amakuru n'ibiganiro tuba twabatunganirije. Murazi neza yuko turi abambere mu kubakorera inkuru zitojwe neza kandi izakorewe amatohoza n'abamenyesha amakuru ubabahinga. Ubu nabwo hari amakuru tugira turabire hamwe ariko haravugwa cane murazi neza yuko dutoza inkuru zose ziba ziriko ziravugwa ku Burundi yoba muri politike gateka kazi na muntu imibereho y'abanyagihugu n'ibindi vyose bitandukanye ariko bifise aho bihuriye n'ubuzima bw'abanyagihugu. Ubu nyene nabwo hari amakuru twakurikiranye cane ku muhingamo bukuru no w'Imana akaba ari ibintu bikomeye cane vyavuzwe na bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu ndetse n'abanyamigambwe batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi tukaba rero twakurikiranye kugira twumvirize ndetse tumenye ico bavuga kubirabana n'ibiriko birabera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. N'amakuru rero twatohoje ndetse tukaba tuyacisha bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu ngaha mu Burundi ndetse n'abanyamigambwe. Mwejeje kumviriza mu buryo bw'imfunyapfunyo turaza kumviriza buri umwe ico asigura kubirabana n'ubwicanyi buriko burakogwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ababutegura ndetse n'ababugiramwo uruhara. Muri kino kiganiro kandi turaza kumviriza muri rusangi Pacifique Nininahazwe arongoye umugambi ndondeza vy'umwihariko akaba ari n'umwe mu badahengeshanya kuvuga akamuri ku mutima ndetse no gushikiriza ibiba biriko birebera ngaha mu gihugu c'u Burundi ibirabana n'agateka kazi no muntu. Turaza kumwumviriza ikiganiro gikomeye cane yagiranye ni radio Umurisho ikiganiro Ugoniki akaba atari we wenyene rero twumviriza tukaza kumviriza abandi abanyepolitike canke se abanyamigambwe. Ico kiganiro hakaba harimwo nanone Petero Karaveri Nahimana arongoye umugambwe Frodebu be n'umushingwamanza Jean d'Arc Zaninyana kuri ubu ngubu akaba ari umunyamabanga mukuru w'umuhari w'abigeme ndetse n'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano. Bose turaza kumviriza buri umwe ico asikiriza ndetse muri rusangi tuze kumviriza imvo n'imvano ku biziga bitoragurwa
ku ruhare rw'iperereza ry'u Burundi muri ivyo biziga abantu bapfungwa babugwa irengero ndetse n'ibindi vyose kuri politike ya Ndayishimiye cane politike ya CNDD-FDD ndetse n'ibiriko biraba vyose muri no minsi. Izo rero ni impfunyapfunyo za bimwe mu vyo turubuze kurabira hamwe ariko tukaza kuvyumviriza idonido ingingo imwe. Kuri wewe utarafyonda subscribe rero reka mbaze ndagusabe gufyonda subscribe kugira tuze kumviriza kino kiganiro turi kumwe. Ufyonda subscribe atakindi usabwa no kumanuka munsi y'video ukaraba handitse sabone ugafyonda ko. Kuri wowe rero koresha ururimi rw'icongereza uraraba handitse subscribe fyonde ko, maze igihe cyose turonse amakuru mwene nkaya uraje ubambo wa mbere mbayaronka. Turaba mbere rero mu kubashikiriza inkuru zidatevye, za nkuru zitojwe neza cane, akaba rero ari amakuru arabana na politiki ya Gitega ndetse n'agateka kazina muntu, ivyoba biriko birakogwa ndetse nabo babariko barabikora. Reka rero ndaguhe kazi cane wowe tugiye kubana uri nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Turazi neza yuko umwanya wacu na wewe uri kuratwumviriza uri mu bihugu vy'ababanyi, ushobora kuba uri kuratwumviriza uri mu gihugu c'ubanyi c'u Rwanda. Sangwa kaze muri ano makuru. Abari mu bihugu vy'ababanyi nka Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, Tanzania ndetse n'ahandi hose ngaha ku mugabane wa Afurika, ntibagiye n'abariko barabana natwe bari ku migabane y'amakungu, mwese ndabaye kazi kandi ndakengurutse cane. Ndatevye reka twumvirize idonido kino kiganiro, twumvirize ico bano banyepolitike basigura ku ntwaro ya Ndayishimiye Varisito ndetse n'ibiriko birayiberamwo. Sangwa kaze mu buryo bw'ido arabatwara guhera ico gihe imiryango yabo gumisemerera isaba ko bayereka abantu babo iyo bagiye gushika ubu nta na kimwe leta yishura. Musitanteri bagiye kumuraba haciye mvuze ngo haciye amezi abiri yadiheze ari vyabaye mu itariki murazo kw'icumi, nta mezi abiri arakwira aho nari ndengeje. Ariko bagiye imiryango igiye kuraba musitanteri aca yifatisha telefone agatelefona umusitanteri wo mu ikomine vyabereyemwo ngo nanje nta kindi nshoboye kirushijaho. Baca kurabura amatari bakabura inyishu kuri ivyo bintu. Hari umwe twashoboye kwivugana muri abo bari bafashwe twivuganira, yatubwiye ko yarokotse ageze ku Rusizi bagira babice. Avuga ati sinamenye ivyakurikiye ku bandi, je nashingiye mu Rusizi ndashobora kurokoka. Ivyo bintu kumva nyene gapasi mwebwe ga Pacifique ko mutari mu gihugu amakuru ayo makuru muguma muronka na makuru yizigirwa amasoko nyuma murayizigira muramenya amakuru koko ku gihe nyacu. Ndakubwire Garkat, iyo nihenze nakiya n'inyuguti gusa nkandika nk'ikintu ngo uyu muntu yarazimiye bitari byo, nta saha ihera ata muntu w'umutegetsi arambeshuza, nta saha ishobora guhera. Ariko ubonye tugiye ko tukaguma tubibaza dusubira tubaza ukabona barinumiye, yavyerekana ko babizi ivyo bintu. Ariko aho nyene bakoreye bakamwiciraho ari mugenzi wabo, ukabona ibintu biteye ubwoba cyane, usanga vyakozwe bimeze gutyo. Ivyo rero bikanove kumbure umunyepolitike ari kurubuga ko ari ibintu abona bisa gutyo. Pierre Claver Nahimana mwebwe muri kurubuga Pacifique ati ni systeme, urabona ko ari nk'ibintu bisa nuko bitunganijwe bipangwa mu kwica mu guhohotera, ugasanga umengo uhari utunganijwe. Hari ivyo mubona mwebwe ku rubuga ga Pierre Claver Nahimana? Ico nobabwira nuko nakibuze mu ntango, nuko igihugu cyacu ubiravye neza no mu byo Pacifique avuga birashaka gusa na bimwe byo navuze. Iki gihugu cyacu cyari magorwa menshi, ubiravye neza ukaraba kahise kacu, nibyo iki gihugu cyacu burya ingeso umugenzo wo gukora ikibi harimo no gusesa amaraso, guhohotera agateka kazina muntu ni kuva kera wabaye rero nk'umugenzo. Haraje intwaro zagerageje kugira ati ibyo bintu biveho, ariko bisa n'ibinanirana.
nibyo haraboneka ibihe bimwe bimwe umengo byagabanutse nane usanga biriko biraduka mu makungu baravuga bati undi n'abantu babicanyi icyo ni ikintu cy'ukuri hariho rero twe twibaza tuti mugambi Sonyafro turaja kure tuvuga ngo turaba gusa biriko biraba ubu turaraba ivyo bintu biva kuki udahereye kera ntushobora kumva ivyo ari byo rero nicyo tuba tubiraba ubwanyu noneho muri Fedeo nicyo kibazo ni kuki bidahera twebwe tubiravye turasanga nuko kuntu igihugu abanyagihugu mbere barimo abanyagihugu batize batameze ngo tw'abanyepolitiki turaja kubaraba tugashika ku rubuga tukaraba nyene bameze nyene biyumvira nyene bameze gute nta twebwe turi abantu abize turiko turavuga ikibazo cy'akazina muntu ariko ndakumenyesheje ugiye mu misozi ahantu hamwe hamwe ukavuga ibibazo mwe n'ibyo kugira ngo usanga cyo bafite mu mutwe bafite ibindi bibazo byo kubaho byo kugira gute kubera ingene igihugu kimeze abantu bakenye bameze gute twarabibonye muri kampanye twarabibonye no muri kampanye y'amatora twebwe dufite porogaramu yo kuvuga tugiye kuvuga disikuru yerekeye agateka kazina muntu ibice ubu ufise abantu hariya bariko barakumviriza ukamenga ibyo uriko uravuga n'ibindi bintu ariko ugasanga nkumbure mu bize bariko barabivuga bamwe bamwe urumva rero haracyari ikibazo gikomeye cyane rwose mu gihe tugifise abantu bataratera imbere batize benshi usanga bari mu magogo bari mu bukene bari bumeze gutya iki kibazo kiguma kigorana ucuja rero mu bibazo byerekeye intwaro icyo bita guverinance niyo kuja mugaje yose no kwemeza ngo raporo pacifique n'abandi batanga ngo nizo kuko barazibonye ko ari ibyo kwemeza ngo byose nivyo icyo mvuga ni uko ako gatima ko gukora kwica abantu ko gukora nawe umuntu ako gatima ni karava mu gihugu tuguma tuvuga tuti karakibonekeza tuteza kuba tugwana mpaka ibyo bintu bihaba ntawovuga ko bitaba biraba ariko biba mu bwoba cyane rwose kuko sinibaza yuko igihugu cyose kidafise abantu babashinga ntahe ariko nk'uko nabahaye akarorero kujya mu yatwara umuyobozi w'ishuri yafashwe urumva hariho abantu bavuga ati iki ni icaha kandi turamufashe turamufunze ariko minsi yose hama hariho ico novuga inguvu inyuma zituma nibaza ayo mabi adahanwa ayo mabi abandanya akorerwa abarundikazi mu gihugu cyacu cy'u Burundi nukuri ndavye nko kuri aya madosiye nagiye ndavuga nta rwego na rumwe nzi rwavutse ibi mpejeje kuvuga ngaha abaye yo dufasha Petero Karaveri Nahimana akaja gusemerera nubo kumbure ashobora kuca mari nimero byose ndayimurungikire byose byo yibagiye ko byo bitari byo abaze abanywanyi biyo baraho hantu hanyuma adufashe gusemerera ariko ngira dushobora no kumurenganya hari ivyo nibaza ko atonashobora kumbure kwera atari mu butegetsi ariko ico yavuze nibaza ko kirico nuko abari mu gihugu batabibona cyo kimwe iyo batakwera ko amakuru bene amakuru udasanga bariko barayaronka yose abanyagihugu kenshi n'imiryango myinshi tuvugana cyangwa abantu babuze ababo tuvugana bakavuga bati eterega uri Bujumbura ntumenya ko ari ikintu kiriko kiraba umuntu wese aratonda ku kazi kiwe nta na kimwe abazi umuntu bagiye bakayora Ingozi uri Bujumbura ntabimenya buke bakayora uwundi Imwaro uri mu Rutana ntabimenya uwafatiye Igitega mu Cibitoke yatonze ku kazi abona umenga ni impore kubera yuko kuntu bigenda biba mu kinyegero mu bice bitandukanye akaba atamaradio akibivuga ari mu gihugu hari byinshi abanyagihugu batamenya mbere bakabona umengo n'ubuzima busanzwe nta biriko biraba ariko aho tutahurije naho afatira ku bukene ngo nibwo bubitera ari ubukene umuntu yotahura nk'ibyo twumva by'abapfa amatongo twokumva ibindi byo birimwo bimwe bene ibyo by'ubusuma ariko
abantu bafatwa n'iperereza bakagenda bagapfungwa n'abantu batwara iperereza muri ico gihe umuntu niyo bishira ku bukene ni bimwe navuze ko ari systeme y'igihugu ibiri kwirakora ivyo vyaha uko niko nakise aho niduhuza ko ari ubukene biko buteza ivyo bintu avuga ati abanyagihugu bumbirije womengo nta kibazo bafise naho nyene sivyo neza iyo wumvirije ubwoba buri mu bantu ntabwo ari byo barabiza ariko ari ibintu bagira bati ntungwegere ivyo bintu bikuranzanira ntunkwegere reka twivugire bijya bindi bisanzwe na ivyo bindi acara abantu bo bari kumwe ati sinzi abo turi kumwe no ngaha ibiza kuvamwo kandi twayibayemwo imyaka myinshi mu Burundi uravye izindi ntambara zagiye ziraba ukaraba dufate nk'inyuma y'72 abanyagihugu bari barabuze abantu mugabo ukabasanga bagenda gukomera amashi abategetsi bakaja mu misi mikuru bagatamba umuntu aje ari kuvuga ati namarame hano hantu ntibari kumenya ko ari abantu babuze indiri z'abantu n'uyu munsi bimeze gutyo ugiye mu nzu y'abanywanyi ba senere nk'akarorero ukumviriza amaganya baba bafise ntawe usubira kuvuga ngo ibintu ngo birasanzwe hari ukuntu abarundi baryama ku magorwa yabo bakayiremeka bakayihanganira ukamengo ntagiriho ariko mu mitima ari bisebe bikomeye cyane iki rero abanyapolitike bo kubahuka naho ikibanza kitacyoroshe bo kubahuka bakabidoma ko urutoke ikindi mbona tutanavuze ko cyane kindi muri ibyo guhonyora agatakazi na muntu ni ibi byo gupfunga ibintu byo kubuza gose abantu kuvuga yanabiciye ko nawe na Petero Karaveri nk'akaroro nk'iri fatwa rya Fabien Bankijyanino nka Fabien Bankijyanino kubona umuntu ashobora gufatwa akagirizwa ikintu yavugiye mu nama nshingamateka akiri umushingamateka kandi akiri umushingamateka atanakibagijwe muri uwo mwanya bakamufata haciye amezi yaravuye mu bushingamateka ukaraba ibintu babandanya bamukorera ageze mu munyororo hariho niho ntangara nk'aba bandi babaye bashingamateka na Petero Karaveri Nahimana yarabaye ikegera cy'umukuru w'inama nshingamateka sinumva abantu ayo mategeko akingira umushingamateka ingene ikintu nk'iki bakireka kikarengana kuko kije kwaka inguvu n'ijambo abashingamateka bose inyuma y'ibikorewe Fabien Bankijyanino biragoye ko inama nshingamateka izosubira kuronka uwundi mushingamateka yubahuka kuvuga amagorwa y'umurundi nari ryari benshi bari bisinziririye ubu bagiye kugona ntawe uzosubira kubahuka kujyobora na gatoyi ku magorwa bashikiye abanyagihugu rero ntaha sinumva igituma imigambwe iki kintu kivuga ko cyane ikibazo cya Bankijyanino reka tubaze igituma atacara kivuga ko yarabaye umushingamateka Pierre Claver Nahimana ati kubera ko atacura avuga kuri uwo mushingamateka nkawe nta karenganya ubonamo urumva nakubwiye nti icyo nakubwira urumva Pacifique n'abandi bari mu mashyirahamwe arabye agatakazi na muntu navuga kuri uruhande ngende umugambwe ni kuvuga ndabiraba ingene imigambwe ikura ingene twimvira nk'ikibazo avuze tuvuye icyo kibazo cy'uwo mushingamateka yafashwe kuko yavuze ibi n'ibi sibyo aho sishaka kuja ko Pacifique ayo ashaka kuza ngondane oya twebwe muri politike suko dukora uravye ujya n'umunyepolitike kandi Pacifique nkekayibagira yuko uri mu gihugu hagati ibibazo turiko turavuga cyane cyane nivyerekeye agateka kazina muntu bivuye ku bintu bya politiki bya politiki n'imyifato ya politiki nibyo nkumbure Pacifique ashaka kuvuga cyane nayo ibindi numvise bavuga ngo nk'abandi bantu baba barishwe biki nkumbure batishwe n'abo bita abanyepolitike nkumbure ibyo byose bigeri hagati y'akazi na muntu oya byose bigeri hagati y'akazi na muntu abantu bose bazimangana ntuzi wabishe ntuzi iki bose n'agati y'akazi na muntu mujya rero ujya munyepolitike twebwe uko tubibona Binja yavuze mu gihe yari mu nama nshingamateka bari kumufatira hariya bari kugira bati wewe ibintu kuravuga ibiki hariho gutuka umukuru w'igihugu hariho kugira gute bakabirabira hariya ubu rero bimaze kuba muri kino gihe bakavuga bati reka rero tumufate ubu twamufashe kiriya gihe urumva umuntu aca yikeka ibyo si bya politike birimo
rero duca tubona yuko mu migendereho ya politiki ari ikintu kitagenda